Reka nsubire mbahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye ngaha mu Burundi. Iteka umunezero nivyo tubipfuriza nshuti banywanyi kuri mwese muriko murakurikirana iyi mbonesha kure imwe rudende igushitsa ko amakuru mwanyigejwe ngaha kuri Burundi News TV turayatosora tukayabashitsa ko yose ido nido. Reka ndagukengurukire cane nshuti munywanyi kuri wowe waje gupyonda ijambo sabone kuri abatarabikora nanone mumanuke musi iyi video ndabasabe mumanuke musi iyi video murabanditse ijambo sabone mu pyondeko muraca murabona arakazogera nayo nyene mu pyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ko misi yose ido nido. Aya nanone ni amakuru avugwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, igisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Ni amakuru mwatohorejwe n'umugwi w'abamenyesha amakuru akomeye cane w'umuhinga akorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera mu gihugu c'u Burundi, abakorera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'abandi bakorera ku migabane y'amakungu ya kure. Turabakengurikiye cane iteka umunezero nivyo tubipfuriza. Kuri ubu ngubu rero turagarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cane aje kudushikiranga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru avugwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, ni amakuru ababaje cane ku banyagihugu, birababaje cane ivyo biriko biraba mu Burundi. Ni inkuru y'umubabaro tugiye kugaruka ko yose, ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cane ariko yibonekeza ku buhinga ngurukana bumenyi butandukanye mu gihugu c'u Burundi. Nanone Generale Alain Guillaume Bunyoni ibintu birahejeje kumekumerana cane. Ni kuzihemvo turaza kuzigaruka ko mwido nido ry'amakuru twabateguriye, ariko nanone harumvikanywe ko amakuru ya operasiyo yo kugandagura umukuru w'igihugu nyenicubahiro Neva. Kuri ubu ngubu rero ivyo vyose biriko biramugaruka. Abategetsi bakomakomeye ninde yurungitse abaja guhonyanga uyu Alain Guillaume Bunyoni no kujya kuba bamukubita amahiri menshi cane nkuko biriko biribonekeza ku masanamu atandukanye yibonekeje ku buhinga ngurukana bumenyi. Nici bariko barabivugaho ibijanye n'inkuru y'umubabaro idushikiye aka kanya kuri aya masaha. Iri ni ijoro ribi cane mu gihugu c'u Burundi. Amagara y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni arageramiwe cane ndasubiremwo amagara y'uwahora ari umushikiranganje General Guillaume Bunyoni arageramiwe n'inyuma yuko yapfunzwe nawe yagirizwa kuba ari inkozi y'ikibi, anyuruza amahera y'abanyagihugu, amatungo y'abanyagihugu ayishira. None kuri ubu ngubu nawe biriko biramugaruka, yasavye ubutungane ko bwo mutezurira buranka. None ibintu birakomeye cane. Operasiyo yo kugandagura umukuru w'igihugu muranazi ko ari we yagirijwe ikindi caha gishika kuvyo yarasanganywe co gutangura no kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Mwaravyumvirije ko ico caha congerewe ko none kiriko kiramugaruka, birahejeje kuba vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Andi makuru ni amakuru avugwa kubo bari bapfunganye, nayo turagaruka tuyabashitsa ko yose uko yokabaye ido nido. Twarumvirije umwe mu mugabo akomeye cane ava mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yarapfunganywe na General Guillaume Bunyoni. Isanamiyi muriko muraraba ngaha kuri ngurukana bumenyi yoba yavuye he, navyo turaza kubigaruka ko mwido nido ry'amakuru twabateguriye. Nkuko muriko murabiraba ku isanamu harimwo umukenyezi yarimwo arakora iki, navyo turaza kuvyumviriza muri aya makuru. Reka tugaruke tubashitsa ko aya makuru nandi twabateguriye ni mukanya.
Nshuti banywanyi ba Burundi News TV, reka ndasubire ndabaha ikaze mu biganiro n'amakuru tuba tubashitsako ngaha kuri ngurukana bumenyi ya Burundi News TV. Iyi mbonesha kure nimwe rudende ngaha mu Burundi gushitsako amakuru akomeye cyane abahejeje kudushikira. Reka ndagukengurukire cyane kuri wowe nanone wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuri wowe utarabikora aka niko karyo ndagusaba umanuke munsi y'iyi video urabanditse ijambo sabone byondeko uracurabona arakazugera nawe nyine byondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ko misi yose ido nido n'ibiti biriko birabera Igitega. Reka tubigaruke ko vyose ido nido ry'ayo makuru twabateguriye. Amede Bwimba apfungiwe iruhande ya Arengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere afashwe nabi cane. Amede Bwimba apfungiwe ukwiwe mu gace karimo ivyumba bibiri, hapfungiwe uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni wapfunzwe yagerezwa ivyaha bitandukanye. Uwo mugwizatunga ava mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo asanzwe afise nanone ishirahamwe rikorera mu buhinga bwa none. Uyu mugabo apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega kuva ku wa gatanu uheze ku muhingamo. Niko inkuru ya Burundi News TV ivyerekana n'ibindi bimenyesha amakuru bitandukanye vyandikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru ava mu butungane avuga ko Amede Bwimba akurikiranwa ko kubusuma buciye mu buhinga bwa none. Uwo asanzwe ari umuyobozi w'ikigo AST gukorera mu buhinga bwa none yahagaritswe ku mutahe w'umushikirizamanza. Amakuru ava mu begereye iyo dosiye avuga ko yahagaritswe inyuma y'urugendo umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere bageze mu kigo gitoza amakori n'amatagisi obare kwari kugira ngo barabe aho gushira ubuhinga bwa none muri ico gisata bigeze. Igihe yashika hari bamwe bakoranye n'abafundi bamwe kugira ngo bahangike igikorwa vyose, gutyo bereke umukuru uko iryo shirahamwe ryakoze nabi ivyo ryasabwe. Niko bavuga abo begereye ayo matohoza. Amakuru dufise avuga ko bamwe mu bategetsi n'abagwizatunga bo mu gihugu bipfuza ko uwo mukongomani aronka iyo soko. Niko iyo soko ishobora gutuma bamwe mu bategetsi bahomba imiliyaridi zirenga 32 bogabuye hagati yabo. Nanone iyo soko niko iraniganirwa n'ibihangange vyo muri CNDD-FDD bishaka kuyihabwa. Ni nkuko bamwe mu bategetsi b'ibihangange nabo baba bariko barabandanya mu kwikururira akazi ka misi yose karimwo amahera aja kuba menshi. Ayo ni amahera avuga ko atobotse imiliyaridi 32. Mwumva ko ni amafaranga menshi cyane yogirira abanyagihugu umumaro. Kuri ubu ngubu rero nk'uko amakuru dufise abivuga, Amede Bwimba apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega kuva kumwe na Arengiyome Bunyoni wapfunzwe ari uwahora ari umushikiranganje wa mbere yahaje muri mukakaro avanywe mu ibohero rikuru rya Ngozi. Uburaruko bw'u Burundi aho yari yagiye muri Rusama agoma acunzwe n'abapolisi nk'uko tubibwirwa n'abahaye amakuru Burundi News TV. Gushika ubu ubutungane bw'u Burundi ntiburavuga neza ivyaha yagirizwa. Amede Bwimba arazwi cane kuko yashinze imitakera mu 2018 yarigeze gupfungwa kubera atazanye vyo yategerezwa acarekurwa. Ntibitahuritse neza bamwagiriza ko atazanye ivyo yategerezwa, none bashiramwo n'ivy'imbere ya 2014. Kubera iki abarongoye ivyo bisata ataco binona? Nanone
ica mbere cari gukorwa si ukumushira mu ibohero nk'uko bivugwa na bamwe mu begereye iyo dosiye, ahubwo cari gukorwa si ukumushira mu ibohero, kwari uguharura neza hanyuma akazanira leta ivyo yayemereye canke agatanga indishi. Nivyo vyumvikana, biribonekeza ko hari abantu bashaka gukingira inyungu zabo zitandukanye ku mvo z'uko bariko barabandanya mu kwikururira akantu kose bashaka kukikubira, kandi nyene hari abanyagihugu babifisiye umwanya kandi bafise ububabare kuri ubu ngubu bataronka ivyo bari bagenewe, kubera ko hari abavyikubira nk'uko umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Major Evariste Ndayishimiye yahora avuga ko dufise abasuma benshi cane. Ubutungane butegerezwa kuhagabira muri iyo dosiye kugira ngo bwerekane ubwigenge bwabo, bivugwa n'umwe mu baharanira agateka ka zina muntu atashimye kwivuga izina ku mvo z'umutekano wiwe. Ntarekuriwe kuramutswa uwo mugabo adashobora kwitekereza ivyo kurya, kandi uwo mugabo adashoboye kwitekera ivyo kurya kandi asanganywe amagara make ategerezwa gupfungura ivy'abandi banyororo canke gupfungura akitekera kandi asanganywe amagara make. Ayo magara yiwe ageramiwe ari nk'aya uwahora ari umushikiranganje General Guillaume Bunyoni, baramwankiye ko akotesha uwuteka umubanyi wiwe Bunyoni asanganywe umukozi ahemba nk'uko muriko murabiraba kuri iyo sanamu. Uwo ni umukozi wiwe ahemba ibihumbi 150 ku kwezi, bikavugwa n'abaduhaye amakuru bari mw'ibohero rya Gitega. Bakabandanya bavuga ati kuri uyu wa Mungu yarapfuye n'inzara niyo batarekura kubamugurira ibipfungurwa kw'ihoteri iri mu gisagara ca Gitega. Abapfunzwe mu buryo bubabaje omengo niwe mwansi wa mbere w'igihugu. Mu Burundi abapfungwa bafise uburyo canke barwaye nanone barashobora kwitekeshereza ibipfungurwa bikozwe n'abandi banyororo bahemba, gutyo bagapfungura aho kurindira ivyo bahabwa n'ibohero, uretse ivyo bagemurirwa nanone n'imiryango yabo. Ni amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni amakuru twababwiye ku bijanye n'amagara y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni, nyuma yuko yibonekeje mu mugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Major Evariste Ndayishimiye, nk'uko ubutungane bwo bigaragaje ko naco ari icaha kiriko kiramwagirizwa. Nanone bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko izo zari imvo z'uko Guillaume Bunyoni yararimwo aratangura kuba yasaba ko ubutungane bwo mutezurira agaca aburanishwa ariko yidegemvye. Ivyo vyose biriko biravugwa, ariko nanone reka tugaruke tubashitsa ko ukuri canke umuco kuri ivyo biriko biribonekeza. Kuwahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yaranibonekeje mu mashengero atandukanye. Ivyo vyose reka tubigaruke ko vyose mw'idonido. Nyuma yuko uwahoze ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni yari apfungiwe mw'ibohero rya Gitega, none kuri ubu ngubu ibintu birahejeje gukomera cane. Ni nyuma yuko nanone hibonekeje amakuru yuko yagirizwaga ivyaha bikeya agaca arongerwa ko ibindi vyaha bitandukanye. Yongewe ko icaha co gutegura kugandagura umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa nyen'icubahiro Major Evariste Ndayishimiye bavuga ko ivyo atamvo bifise, bavuga ko ivyo ari ibigaragaza ko Guillaume Bunyoni yoba yarabangamiye umukuru w'igihugu, none akaba ariko aramwagereza ibindi vyaha. Ariko nanone amakuru avugwa na bamwe mu bavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD avuga ko General Guillaume Bunyoni ico caha
caha yoba yaragiteguye kuko vyibonekeje kuri ubu ngubu rero nici coba catumye bariko baramuhuragura amahiri nk'uko twobirungikiwe n'umwe mu begereye ubutegetsi bwa Gitega. Ibintu birahejeje gukomera cane, ariko nanone ntiyoshimye ko twomuvuga amazina kumva z'umutekano wiwe. Arengiyome Bunyoni arageramiwe cane n'inyuma yuko operasiyo yo kugandagura umukuru w'igihugu nyen'icubahiro Major Evariste Ndayishimiye, Arengiyome Bunyoni afadikanije n'uyu General Prime Niyongabo birahejeje gukomera cane, kuko ivyo arivyo yoba yazize. Bariko baramwagereza ivyaha bitandukanye cane, ko humvikanye ko na Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere yamusubiriye ku bijanye n'uburongozi, none bikaba binavurwa ko yoba yamusubiriye no mu busaswa. Kuri ubu ngubu rero ivyo vyose amakuru ava mu begereye Bunyoni no mu baryango be ahejeje kudushikira, avuga ko zoba arizo mvo zoba zotumye akubitwa amahiri nk'uko vyibonekeje. Nanone nyuma yuko yarageramiwe, avuga ko umutambukanyi wiwe yoba yahunze igihugu ku mvo z'uko General Prime Niyongabo yari yavuze ko agiye gukora amatoza ku vyerekeranye n'ivyavuzwe ku mvo z'uko humvikanye amakuru y'uko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ari mu rukundo n'uyu mutambukanyi wa Arengiyome Bunyoni. Kuri ubu ngubu rero abamenyesha amakuru bacu b'abahinga bariko barabandanya mu gukora amatohoza, nituza kuronka andi makuru ajanye n'ibi biriko biravugwa turaza kuyatosora yose uko yokabaye tuyabashitseko kuri imbonesha kure imwe rudende ya Burundi News TV. Wowe ico usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko n'abandi bari buze kugira ico babivuga ko turaza kubibashitsa ko ido nido. Ntiwibagirwe, reka ndagukengurukire cane. Iyi ni Burundi News TV.